atubwira amajambo abiri yo gushimagiza umugabo wiwe Amisi mu rurimi rw'igifaransa kandi urakoze kubitahura ivyo bintu Jojo welcome. Okay, je suis fière de moi. Ok, Bouga. Tu dis quoi? Viens. Viens ici. Moi je n'ai pas bien. Ngo je n'ai pas bien. Jojo, uzoza uravugisha ukuri ati je n'ukuri sinize nta mashuri mfise. Narize muri Kongo. Mu gifaransa. Je t'aime. Je dis chambe. No shaki kandi. Mubwira amajambo. Wanje. Uko nyene reka nivyo nshaka umuvugi. Mu gifaransa ati ntawe ukuruta. Oya jasha mbwira mu Congereza. Jasha mbwira mu Congereza. Oya vuga ati ntawe ukuruta ko nyene mu gifaransa. Bwira umugabo mubwira Amisi ati ntawe ukuruta. Okay ndabihevye. Jojo hajya mwinjiye mu cyumba na FAMBA mu nzu FAMBA urazi yuko yiyita umwatatsi yiyita umumesha no mu buzima busanzwe nasanze ari kujya mu tipe ngo afite abana batatu burya ntashobora kudekona hariya nyene muri ndani nyene kimya ariko hama mugenda no kuri JOJO ihuriro mugire subscribe comment subscribe JOJO aya mashure yanyu aya mashure Jojo bagira iki kuri JOJO ihuriro subscribe wakoresha umwana no Jojo bagira iki kuri JOJO ihuriro okay sabone jewe bagire subscribe subiramo tumve ni mudashaka subscribe yes want to bakunzi bakoresha umunyamedia mweze gute mweze fresh muri bon muri good muri cool ndabakunda ndabubaha abadukurikirana muri abigeme bizu abadukurikirana muri abasore muri abahungu ndabakunda mumeze neza rero ni Mr Tugesho n'umunyarusaku ni Mr Sutwa cyangwa Mr Vuguta vyumya kanyamuji Mr Koreshu mwanya nije musore wa mbere mu bapresenter mu Burundi mfite izina rirerire cyane kuko ni naje mu presenter wa mbere muremure Jojo urikorana abaseri aho bibera higeze canke bimeze gute ndakora mu kijejo ndabaramukije bimeze bien bimeze neza inzobe itari mu korogo igumigwira kuri JOJO bivuze ikijo bivuze ko ari amafaranga ihuriro JOJO oya hingi apana kujitia mbele aho uri kumwe na Chawa the number 1 Chawa in Burundi waruvuze ngo ikire narivuze ati nshaka gutagata atamahera mubizi none utagasa atamahera uburi umusuma uburi gisuma karuhariwe JOJO comedy ahinduka JOJO ihuriro ariko abakomedi dufite mu Burundi ni benshi je maze kubona JOJO kina comedy ndumvira ati si blagera kine mugeme mwiza nkuya kina comedy kiza comedy mbe wakuyeho ivyumviro byo gukina comedy ga JOJO canke n'umugabo wawe yabigusunisemo ati cyeza comedy acha kuvuruga oya je rega twamenyanye na AMISI isanzwe nkina none umva yabisi nakina comedy none umva yabisunisemo gute yabigusunitsemwo ukundi ego bakunzi bakoresha umunyamedia ndibaza akeshi muradutuma abantu nk'aba murababona bakina baja hirya nino ariko hari ibintu mukeneye kumenya JOJO amazina yo yukuritwa ngo iki nitwa Iradukunda Josepha uko nyene oya bo bivuga mu kirundi rero papa wanje yitwa Joseph yashatse rero izina kwanje n'umukobwa jenye izina bisa mbe JOJO umurundi mu Kongomani umurundi kazi original kazi wahe FAMBA n'umunya rugombo JOJO n'umunyaki umunyarutano kwa ziranotse aba boss tumenyane JOJO n'umunyarutana abenshi barabizi ko JOJO yo bari umunyarutana mbo barabizi gusa niko aje ntakunda kubicisha ariko navukiye ino papa wanje nawe ari umunyarutana nawe urazi bavuga yuko umwana atwara JOJO ariteze kuzotorana nawe
gutorana gute torana vya bindi bavuga ati wana yabutaka nyumbani na jewe systeme mapema uzotora ntatoranye hotora nande abakobwa ariko ntibatorana ivyo vyari vya kera sha ubu baratorana nyene kati kwa kati oya nshaka umuhungu aha ubu ni hagati kati na AMISI na yewe uko kati kwa kati erega wowe buduhenze erega impamvu bavuze ko mudatorana uko muba mwaduhenze aya tubahenda gute we mutorana habiri mutorana iwanyu muvuka ni wacu twe kubagabo oya ubu unyivyo vya kera ngo by'abakobwa kudatorana byarahetse kiriho ego uyu ni JOJO mwamenye cyane mu mafilme agiye atandukanye mwamenye mu bisanga bigiye bitandukanye JOJO aherutse kwirenza abantu babiri kwica abantu babiri JOJO ske usha wayichinja atakuku uramaze kubaga n'inkoko ga JOJO aka kazi kacu sometimes birasaba nyene ukiga ibintu utazi ukikuramwo ubwenge ariko ndibaza mwarabonye ko yari filme nako ndakina ariko erego yari filme ariko no majambo wakoresha narumva neza ngo uriyemerera ati no kubica no kubakura yo mi none erego ukura ikintu uriyemera utezo kwiyemera 100% kuko nshaka gukora ikintu kitakuri mufu mugiheba hajya ndinze nkina sene yo kuvuga ngo mbanica umuntu derekana yuko nyene umujenyo wanyije ngo mbanda namwishe nyene n'ubu tuzuciye ahantu bakavuga ati ujya mwicanye toka namaze twomuha none ko vya bikwiciga JOJO oya naco vya binyiciye basigura ati ni filme ni muna ego brem ego JOJO aragarutse akina amafilme ahantu hagiye hatandukanye ubucuti buri hagati y'inyishu media na JOJO nubuwe mbone kubera dufashanya muri byinshi ndabakeneye nabo baraza nanje bankeneye mbone gufashanya utarihana oya ntimurihana ego nyene ni habura nyene yagiye kuhakuhaje nati yakira utoza amazo ya mtoto ibintu nk'ivyo ariko sinovuga ngo ducirirane oya JOJO amaze igihe kitari gito mu ihuriro TV hari abantu benshi bagiye baraca mu ihuriro TV bavuyeyo neza bubatse amazina bien bigenda neza JOJO n'abahe bantu ahora avuga ati aba bantu yabatukiri kumwe mu ihuriro hariyo etape kana kibigezeko mbo kuba baragiye nyene hama urumva mugiye hamwe musanga mukora ibintu byiza umva sanye kunezerwa bagenzi banje twatanguranye ko je navuga ubu mwihuriro nindega basha yo bakiri amazi imyaka myinshi jewe nyene ingani jewe na komanda abandi bose ni bashasha niyo mpamvu yaba kirimwo tuba tugeze ku yindi etape nyene kubera dusanga dufite amaproje menshi twokoranye nabo ego mwa mufite amaproje menshi mukorana nabo kandi bikagenda neza cyane uri kuragaragara mu sinema yitwa Nyeninzu sinema novuga neza uko itaguhisha icyubahiro nk'umugore w'umuntu uraribwa na FAMBA abatera mada icyarimwe muri abigeme batatu bijya bintu JOJO hari igihe uruwanka ukavuga ati tukagenda mu mama kuki munkinisha ibi bintu vraiment FAMBA agatama vraiment bijya bintu nuhora uvyanka nko muri tunaje AMISI yagupangiye ati ibintu bigira ukanka mukanashwanaga JOJO wapi twe nabyo dushwana kuko icambere coco genda umu actrice yiyemera kira sene yose wozandiro di kuyikina rumva niyo mpamvu je ntase nimwe ntera ubwoba naho twohura n'abantu ari rya mbere mvuga ati abanye vraiment bontera ubwoba ego ikinanira gusa nuko ntaba naramenya comportement yabo ari bavuga ngo gukina yakoye nta kintu kimwe kinera isoni kuko bijya dukina bibaho kandi hari ababibayemwo niyo mpamvu ariko ari ikintu bashaka kumenya JOJO hajya mwinjiye mu cyumba na FAMBA mu nzu FAMBA urazi yuko yiyita umwatatsi yiyita umumesha no mu buzima busanzwe nasanze ari kujya mu tipe ngo afite abana batatu burya ntashobora kudekona hariya nyene muri ndani nyene kimya ariko aya kimya gute icambere FAMBA haba hari abandi bantu pembeni haba hariyo kameramani haba hari ufashe micro hari ufashe amatara n'abandi bakinyi none gasha indani ariko ntibiboneka ivy'indani biraboneka oya mu bisanzwe njira indani gusanga indani ariko ntiberekana indani muri kumwe muri ko muramahaba ndindi ega indani haba hicaye abandi bakinyi baba ariko ntavyo tumenya rega tuko turaraba ntavyo tumenya
Naye mushaka mu bimenye byose nasoke yakari. Tumenye indani ati bariko aramuvuguta vya vrai canke ega rigiye mufata mukaurira nako mwambaye impuzu. Mukaja mu ishuka mugahindukizanya mukagira amagendera mukagira amapostera agiye atandukanye ariko mwambaye impuzu ari mu ishuka gusa ivyo nivyo baho kandi ikindi naco FAMBA turobaha uko biri kose ndi umugore wa manager wiwe hari ahantu akarenga turablaga turataniye ariko hariyo level hari indi blague nyene zimwe tudakora. Umuntu amaze kukira mu ihuriro TV yigeze gushaka kudekona nko kuresha JOJO yobarinda atari banga. Nta numwe yo kubahuka kuko jewe urumva ntashobora kugira nta muntu numwe yo kubahuka n'abazanye blague zirenze ariko ingene nyenda bakasa kuko je cambere ndumama kandi yubashe yo mpamvu rero hari ibintu bimwe badashaka kumbwira bivanye ko ingene babona nanje ingene nifashe. Ubuzima mubayemo na AMISI n'ubuzima buje busa n'ubuzima Kezana bayimo muri no minsi ni CEO biyegereza bigeme bakoresheje we vyagenze zogira mukundane na AMISI. Mana yanje umzadakubwiye je AMISI twakundanye ngo kubera ngo binye ngo vy'amafilm urumva kuko je nsanzwe kwanza nkinira mu yindi team hama AMISI twari dusanzwe turi abagenzi bisanzwe kandi yari umusore si papa wa mtu yari umusore wari agafi wirobeye ahubwo niwe yandobye hama nyene dusanga kabaye sister burya muri mu idini nyabakijojo mwe turabakizwa mbe bakunzi bakorera mwabonye ingene yambaye umukizwa wacu mama pastor JOJO ibi bintu vy'imyambarire rero ndetse nambaye neza ngaho wabonye iki none system nta system jone ya vrai je nibisa ipo ndayizi ku mwana wanje akivuka vuga tuyu ni muki wa mtu wao ni system. JOJO ubu buzima ubayemwo bwo kwifata nk'inkumi kwifata nk'akademu uri umugore w'umuntu wabitawe ryari ibi bintu JOJO kugutambara ibitenge kukutifata nk'umugore nk'umumama urisi yuko atabitenge nambara kandi ikintu cyose gifite umwanya wacu ngiye gusenga canke ngiye bari kwa mabukwe canke muri famille yanambaye ibitenge ndi mu kazi muri akazi kacu hari gukina scene wambaye akamini hari gukina wambaye ipantaro hari gukina ibikanzu ca de pièces byose umva uri umustar uravanga wambara byose JOJO yambaye ibara nziza cyane ibara rya jaune cameraman mu mayenseruze kubinyereka vrai muze kumwerekana JOJO vrai JOJO vraiment ameze neza afite taille bya bien kwere no mpamvu AMISI buri gihe cyose avuga ati je kwere sindaguhera inyota hari bavuga ati wana mama yangu hajya yarashitse ariko JOJO hari ikindi kintu nogenda ntakubajije ihuriro TV ni TV yaba inspiration ama TV menshi cyane nga mu Burundi ndetse na AMISI umugabo wawe yajava muri mbari muri bujani mbarinde mbe yajava muri ntuze nyabaki muramubaze je oya none umugabo nta uzi rero umju ndamuzi je twakundanye na AMISI afise ihuriro TV akora kuri Buja FM byo bindi navyo mbari hariyo TV yakore bakoreye ku bwa mbere urumva nimba ari Buja nde ifisa ayo mazina nkayo mbe FAMBA Bujumbura today bakira muri Bujumbura today ego AMISI ubumenyi yaronse muri yo Bujumbura today ni nabwo yaje sasa ni bitu gani none sinavyumvise Bujumbura TV sawa urumva inspiration yaronse yaciye ashinga ihuriro TV ubihagaze neza cyane ababona ibihumba amajana 2 birenga AMISI yirondereye umutwe wiwe ama creation yiwe agiye atandukanye JOJO bimuhereza ikihe cigwa ko na AMISI yavuye hari arashinga ibintu vyiwe biragenda neza kandi bikomeza bigenda neza JOJO we bimuhereza ikihe cigwa icigwa bimereza nanje no gukora cyane kuko urana yaravuye hasi kwera inguva akoresha AMISI aryama gake mwijoro kubera umva afise amakourage menshi naye cangira courage yo gukora bigira nanje JOJO ihuriro yanje ndabe yuko nanje aho niho nagiranze JOJO ihuriro aho bibera
iri kibera kuri JOJO ihuriro sinema imeze neza vraiment itandukanye na bwabo comedy bwabo boro byo guhindura amasura abantu mengo ni mizimu n'ibisigo kandi ari abantu isinema iryoshe cyane nziza cyane novuga neza yuko na histoire miniko cawe rengira ndakwereke JOJO ko jewe ndumunyarusaku wa mbere ndisutwa AMISI ko turayaga mu nzambwira ngo regya sinema ngo ari ahantu rero ngo izoshikaho camamare ngo abe umugabo wa JOJO semi bitu ndabiwasha mu interview yangu ivyo bintu urabizi ko bipanzwe uko canke yanyibiye akabanga jewe sinzobivuga icambere filme ni wanje nije nayanditse ariko AMISI niko yambwiye camamare ko bizorangira gushize mu nzu ari we ubaye umugore wiwe mwayumviriza AMISI mukazi no mukameramani wanje urumva iyo mpangira muri filme yanje nkandi ivyo yambwiye rero yihenze yakubeje muzoje yampenze gute tukazobibona uno munsi iki nikigano nikizopfa tukazobibona mukazobibona muzoca munci inzoga sawa muri filme aho bibera JOJO kwera yabonye umugabo we vyagenze neza bigenda uko biragaruka avuga ati mugabo wanje cyane yanze muingiya hajya muryamye mu ijoro ukacumwiyegereza kugikiriza ati rarapa sheri umviriza rero shushu uko bien sawa rero shushu dushira ingufu cyane kuri JOJO ihuriro bigende neza ntuna yukuri kuramujya kwa kantu ga JOJO oni kamukuna udanganya bengine bachezaje hapa niko na badanganya aje wakati nayo wako na machano nka filme aho biba ko na machano lakini ntibabashira ko filme imeze nkijya iryoshe nkijya mani numwanya wabo gusa twebwe ufise kuhaje yo kwandika ugashaka gukora twe AMISI nakubuza araza akagukamera akagushira kuri channel yawe jako ryari parti kuri ki ijako vendredi ariko dufise umukinyi mama wagwaye kandi turafise n'undi mukinyi nyene muri barya ndiko ndakinisha kuri JOJO ihuriro nawe nyene agwaye none yagwaye nimo musubiza araje munipe kandi na estime hari ibinarimwe en fait aba acteur principal badahari ntisinari gukora kuko no musi byasako ndabaho urusasu igisasu ni filme iri kirakurikiranwa ku nguvu ziteye ubwoba cyane JOJO ihuriro ifitiye yihe migambi ninde yayikugururiye ninde yagwaha imigambi yo kugururira cheno yitwa JOJO ihuriro mbo jengi nkitangura kina kwanza mu ihuriro TV narakina ariko nanje narifuza kuguruza chano yanje haheze imyaka n'imyaka ndambwira papa yake ndambwira ubona gute nanje inyungu papa kingi ntumwitashira imbe byose ndabimwita bivuge rero ati sheri wanje umugabo wanje umushinga ntayo managere ni mu kazi aha turi ku buzima bw'umugore n'umugabo oya ukumbaza kuvyerekeye kariyere yanje n'ubuzima bwanje mbayemo bw'akazi urumva rero ubu ni boss ndamubwira my boss aremera ubwa mbere yarabyiyumviriye kuko se umuntu apfa kwishura umuntu ko nyene amara akanyugururiza ndapostinga nko video nka butatu ca ndahagarika kandi ko hari ibikoresho bimwe bimwe tutari bwaronke nanje nashaka nyene nza n'ibintu nyene bisa neza urebye yarabonetse niyo mpamvu mu bandi ko ndakorana n'ingufu kandi nifuza yuko imbere ari heza cyane JOJO ibiyagore vy'ikiganiro biraheze tugere mu bindi biyago gatoyi gusa tubice ko gatoyi JOJO wewe wabanye na AMISI umaze kugenda n'abahungu banga mungu nawe twagenda si certain nkubu hari umwetsi wawe ariko arakurikirana iki kiganiro umubwiye iki ndakubaze waragenda umviriza oya ndabajije yishura kwanza ikibazo uno munsi umwetsi ariko arakurikirana iki kiganiro umubwiye iki zari mbobo tugenda nabona ico zaje bari bahari ko zari mbobo ariko barahari nico nashaka kumenya JOJO nkubu mu cyumba hugaraniyeyo ikiragi n'impumyi sivyo amatara aracitse ninde yobwira uwundi ko amatara yacitse ikiragi n'impumyi amatara ciyacika ninde yomenyesha ubwa mbere uwundi ko amatara yacitse urazi ikiragi coco kirafise ama systeme ukingene kandi kirabona kirabibonye urumva coco kirabona none ikiragi coco cobwira impumyi kuko impumyi yo nibona AMISI mugore wawe murudishe ku masomo umviriza anatagire trouver juu watu bashamuelewa asema wow wa mugore wa AMISI nta kiriyo ni kigopo umviriza JOJO
somea kusemba ziri utatoka imukito umvirizajo jewe Kongo Kalemi nimepigaga nikuletea diplome wangalia urisibi sawa ariko muri cyo kibazo wishuye ati ikiragi nico cobwira impumyi none jojo imkiragi none cobwira impumyi gute oya nico sinakubwiye yuko yose ranga mubwire ikiragi kirumva atashya ikirago gitukura abe yuko atazovuga bijya biboro byagukubita n'inguma kandi kirabona ikiragi none cobwira impumyi gute aramubwira systeme nyene kujya bote muko birofa cyamo impumyi none niyumva impumyi niyumva impumyi wavu none nakubajije ati none nakubaje ntihari ibiragi bivuga n'umuntu agize umviriza je ndazi ibiragi ugasanga uwo uvuga neza ariko amasysteme akwerekana kujya kunavuga ukamecha yakubwiye yo yereka impumyi yo mubwira kubera yumva akatamenya yuko mubwiye ko amatara yaje none bakozi bakoresha umwanya media ndashaka rero Jojo atubwira amajambo abiri yo gushimagiza umugabo wiwe Amisi mu rurimi rw'igifaransa kandi urakoze kubitahura ivyo bintu Jojo welcome mu gifaransa je t'aime je ni chambe no shaki kandi mubwira amajambo wanje uko nyene reka nivyo nshaka umuvugi mu gifaransa ati ntawe ukuruta oya jasha mbwira mu cyongereza jasha mbwira mu cyongereza oya vuga ati ntawe ukuruta ko nyene mu gifaransa mbwira umugabo mubwira Amisi ati ntawe ukuruta okay ndabihebye amango afite diplome muri Kongo no hano hambere bigisha igifaransa Jojo no tureke kubesha tuvugisha hako novuga amakosa no kumampora ningo kivuga nawe ça c'est je suis parlé en français maintenant je suis fier de moi ok vuga tu dis quoi viens viens ici moi je n'ai pas bien ngo je n'ai pas bien Jojo uzoza uravugisha ukuri ati je n'ukuri sinize nta mashuri mfise narize muri Kongo ukabutazi no kubwira umugabo wati je t'aime beaucoup bakandi nde kuyararaza kuri je t'aime beaucoup mon cœur nibijyanye nivyo nibijyanye Amisi agukundira iki Jojo byose kinagukundira cyane byose aba basore nkiri mu busore bambwira ati uwo wage mwanamke muislamu muswahili kazi njo wanajua mahaba Jojo we w'ivyo bintu yoba bizi yaba ntabizi ntari ko nshira mu nzu mahaba sasa yale mahaba nini ego bakunze bakoresha umenya media reka ndabashimire cyane ni Jojo akajambo kanyuma kuri wari kwa dukurikirana imana ibahezagire cyane bonda bakunda cyane bagende ku ihuriro TV bagire subscribe no kuri ariko uhinge kwanza Jojo jewe media yanje ifite ababone ibihumbi 4 sindigera mvuga ati gira subscribe none mwe mufise 200 quelqu'un uri kurondera abandi hakuvuga ati mwebwe muri wacu muve ko muje kwanza kwakoresha uko gote bingine Jojo mugume mwikwegera ko vraiment none reka ndakubwira je kuri Jojo ihuri mfise banga wewe c'est 2000 combien ne 2000 combien none wumva wavuze ihuri no kuri Jojo reka nagomba mandanye none wowe wari wiranze wumvise ko oya Jojo ihuriro TV umuntu akiro mu ihuriro TV azasura kumbwira ngo bagire ngo subscribe ku ihuriro TV cyo ndamukubita ikofi mu kiganiro babone desa amuriziki hama mugende no kuri Jojo ihuriro mugire subscribe comment subscribe Jojo aya mashure yanyu wakikumbuka gute aya mashure Jojo bagira iki kuri Jojo ihuriro subscribe wakoresha umwana no Jojo bagira iki kuri Jojo ihuriro okay sabone jewe bagire subscribe subiramo tumve ni mudashaka gutwe subscribe
bakunzi bakoresha umwede ndabakunda cyane reka ndabareke Jojo kuko imbavu zacu yo hava zicira ubusa ariko araberewe cyane oya ariko araza bukebuka ariko ntaramubona Jojo kuko yotwenga n'imbavu yozicaye go Jojo ndagushimiye cyane urakoze kudutera iteka urakoze kandi wari wambaye neza wambaye jinx icuye bukebuke wambaye agakanzu ka bien mengo ni jipo ariko ni kanzu no hejuru irashikayo ufite telefone nziza macho mayine sinzi ko ari iPhone macho mayine usanga ari Tecno ma system rero wambaye plante ya bien plante mo mengo tentemba rugucu ya sinzi agashapo naka bien buke kabisa nubwo umengo ni bure mu makepi bo basiriki Charlo ya Charlo niwe nibuka yambara agashapo nkako ntaco kazi mabata ariko barabibona ego hama rero bambwiye ngo ubwano sindabusoko bambwiye ati ne FAMBA aramaze gusokoza ubwano ndabakunda cyane rero bye bye.